qui vient d'arriver, Evariste Ndayishimiye qui dirige le Burundi, qui est un pays voisin de la République démocratique du Congo. Ndayishimiye, nous l'avions dit, a toujours apporté un appui considérable à la République démocratique du Congo. Alors, ovationné par l'eau publique. Ego nshuti munywanyi wacu kuri gukurikirana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yacu ya Burundi News TV, turi buze kugaruka ku kungene Evariste Ndayishimiye yakiriwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyemerera tubanze dutangurire kuri ibi vyose n'aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Mu nyuma rero turi buze kubashikiriza iyo reresi na cyane ibandanya yerekana ingene Evariste Ndayishimiye ari umutegetsi akomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Baye kaza. Ndasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho merereye kuri mwe mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu Burundi ajeje gutungura isi nzima mu nyuma z'abaperezida bashika 18 batumiwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku butumire bwa Felix Antoine Tshisekedi. Kuri uyu munsi yariko rero arahirira na cane kurongora igihugu ca Kongo. Mbahaye kaze muri aya makuru akomeye cane. Umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko basubiye kuvuga ku gihugu c'u Rwanda yuko rero arico co bagihungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Majambo akomeye cyane nanone bimenyesha amakuru vyaho iradio y'igihugu muri ico gihugu ca Kongo, aho nyene yaganutse ku ijambo rikomeye cyane ryo gukengurukira cyane nyene icubero General Major Evariste Ndayishimiye ku bikorwa bitandukanye vyo kugara urubibe hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Turibuze kugenda tubigaruka ku makuru akomeye cyane twabateguriye. Turibuze rero kubabwira ukuri kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutangaza kudetanga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yafata urugendo yerekeza mu gihugu c'u Bugande, ari buce rero anyarukira no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku munywanyi wiwe Rudende Felix Antoine Tshisekedi. Munyemerere mugabo rero tubigaruke ko eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza mwerereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese tubahaye ikaze abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura. Ego na mwese muherereye irya nino mu ntara zitandukanye, abari ku rubibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'ic'u Rwanda, abarundi muri mu Rwanda, abarundi muri makungu yose muhaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Mugabo ibintu beje gukomera cyane mu nyuma zuko amakuru dukuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari amakuru adahumuriza na gatoyi, ariko nanone akaba ari amakuru akengurukira cyane umukuru w'igihugu umuvyeyi wacu Perezida Evariste Ndayishimiye. Nubwo rero nga mu gihugu cacu Burundi ego hariko haribonekeza akagwi kishinze kumukura ku butegetsi nkuko amasoko yacu avyemeza. Nyemera rero tunyarukane rero Kinshasa turaba uko vyifashe na cane uko umukuru w'igihugu nyene icubara General Major Evariste Ndayishimiye yakiriwe bikomeye cyane, aho nanone imenyesha amakuru vyaho ngaho RTNC iyo televiziyo rero yahejeje gushira na cane ahagaragara amareresi ya Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yariko nyene aratambuka n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye Ndayuba n'umutekano we wongerejwe. Mu nyuma z'uko rero bivugwa yuko hari nanone abari barungitswe baturutse ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikekwa yuko rero hoba harimwo abasirikare bamwe rero bahejeje mu kigwa na nyene icubaro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yafata ingingo ikomeye cyane yo kubarungika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abo rero bakaba bari biteguriye mu banyagihugu bo muri ico gihugu kuba boca bahungabanya umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko Imana yaciye yigaragaza. Munyemerere tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Kansubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kure wajeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyo ndagusamuruke musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracobona rakazojyana nyene upyonde ko hamba tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayera amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino. Gushika ubu amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nanone ni kwirahira rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kuri ubu ngubu rero batazira fashe ni mu nyuma z'uko rero winjiye muri nanone muri manda yiwe na cane iboneka yuko ari ikiringo ciwe ca kabiri nkuko amasoko yacu avyemeza, aho nanone ari amatora yabaye rero ku igenekerezo rya 20 Kigarama mu mwaka wa 2023, aho nyene abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu n'abandi bari mu kibanza c'abitoza gushika ubwo ngubwo rero no gushika ubu
ngubu bariko rero babandanya gutangaza yuko ivyo vyose bitakozwe mu muco. Mu nyuma z'uko rero imirwi itandukanye muri ico gihugu yatangaje yuko ayo matora yabayemwo ubusuma mugabo, ego rero bica vyumvikana yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ivyo yakengurikiwe gushika ubu rero bihejeje gushigwa agaragara mu nyemere tuze kubigaruka ko nubwo nanone Evariste Ndayishimiye yiteguriye kwakira mugenzi wiwe Felix Antoine Tshisekedi mu nyuma y'ibi vyose vyo kurahira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tuze kuvyinjiramwo dutanga umuco kandi dutanga ukuri kuri ibi vyose biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ubwo yinjiraga muri stade muri ico gihugu ca Kongo muri ayo masaha aheze, kuri ubu ngubu rero umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nuko yinjirana n'umutambukanyi wiwe Angel Ndayishimiye Ndayubaha, aho vyace rero bigaragara ku marerese atandukanye aho bamwe mu baperezida batandukanye bace batungurwa n'ukungene Evariste Ndayishimiye yakiriwe kubarusha, aho nanone agashavu kace kabaniga bica vyumvikana yuko rero perezida Evariste Ndayishimiye atanezerewe na cane na bamwe mu bategetsi bakomakomeye muri ico gihugu. Ariko rero abamenyesha makuru batandukanye n'aba televiziyo n'imbonesha kure vy'ico gihugu ca Kongo RTNC nanone bavuze ko ari inshuti umunywanyi akomeye cyane w'ico gihugu ca Kongo, aho yiyemeje kunga ubumwe hagati rero ya Tshisekedi ku bibazo bitandukanye vy'u Rwanda. Bagarutse rero ku bibazo bijanye n'u Rwanda, babandanije bati turamaze igihe tubivuga, Evariste Ndayishimiye yafashije RDC mu buryo bukomeye cyane. Ndayishimiye rero arakengurukiye cyane murabe ingene abanyagihugu muri ico gihugu bamwakiriye. Mbibutse yuko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na Evariste Ndayishimiye baheruka gushira umukono ku masezerano yo gufashanya, maze perezida w'igihugu cacu c'u Burundi aca atangura gushinja igihugu c'u Rwanda gutererera umwari w'inyeshambo wa Red Tabara. Nkuko amasoko yacu avyemeza n'ibirego na cane u Rwanda rwamaganiye kure rwiyamiriza kure rero ivyo nanone vyagirijwe na perezida Evariste Ndayishimiye, ruvuga yuko atashingiro bifise na cane kuko ibitero biheruka kugabwa mu Burundi vyaherutse rero kandi vyaturutse ku mupaka uhuza na cane RDC nanone kandi ntaho bihuriye n'igihugu c'u Rwanda nkuko nanone ivyo bibandanya bigaragara. Ndayishimiye rero ntiyarekeye aho nanone aho yageze aho gufata umwanzuro ukomeye cyane, ingingo ikomeye cyane ruhasha yo gupfunga urubibe ruhuza igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Icemezo rero mbibutse yuko rero ciyamirijwe kure n'abanyagihugu batari bakeyi, aho amashiramwe atandukanye imyari itandukanye yo nga mu gihugu c'u Burundi, abategetsi bakuru n'abato bato aho nyene baciye bavuga yuko rero iyo ngingo itari kwiriye gushirwa mu ngiro, bivanye nuko rero nishiramwe rero canke umuharipamu nanone Burundi buhire waca ufata ingingo ikomeye cyane wo kwandikira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gukura vyihuse na cane umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse ku burongozi, bivanye nuko rero vyabonwa yuko umushikiranganje yoba yayije gufata ingingo itabereye na cane rero ku neza y'abanyagihugu, akabasabwa gutanga imiho. Evariste Ndayishimiye rero gushika ubu rero n'umwe mu bategetsi bakuru bakomeye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho nyene buri wese ayejeje gutungurwa n'ingene Evariste Ndayishimiye yajeje kwakirwa muri ico gihugu ca Kongo. Mugabo rero ibi vyose biriko biraba bibaye mu nyuma z'uko rero umubano hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda bibandanya bitosekara, aho gushigwa na cane ibiganiro imbere, ahubwo nyine icubahiro Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cyane ruhasha yo kugara imbibe nyuma y'amajambo akomeye cyane yashikiriza atangura umwaka wa 2024 avuga yuko rero igihugu c'u Rwanda nanone n'abanyarwanda bo bagiye guheba indagara n'imikeke n'ikiyaga Tanganyika nkuko Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe yayashikirije. Muze kunyemera rero tuze kubikomoza ko muri aya makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira, bibutse yuko bibaye mu nyuma zuko tugiye gukurikirana ireresi. Mu nyuma rero turaza kugaruka kuri ibi vyose n'ibindi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Turubuze gutanga umuco, ese ninde yoba yikitse mu kizaco guhungabanya umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, akaba ariko arabandanya gutegura ibikorwa bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho nyene icuka cibi cakudeta casubiye kumota ubwo nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu cacu Burundi, aho urongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo gushika ubu rero ataca arashima gutangaza mu nyuma zuko aravye yuko Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika n'ijyangange General Prime Niyongabo Mugabo ego bashejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Kumbure rero ibi vyose vyo bavyateguwe, muze kunyemera tuze gutanga umuco kuri aya makuru nandi
ariko arakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Mbahaye kaze rero banze mukurikirane iyi reresi ingene nanone Evariste Ndayishimiye yakiriwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'amajambo akomeye cyane. Evariste Ndayishimiye rero akaba yakengurikiye cyane n'abatari bake, aho nyene ari ibintu vyanezereje abarundi batari bakeye, ariko nanone bakaba rero baciye babonamwo utunenge tutari dutoyi rero kuba Evariste Ndayishimiye yoba yakengurikiwe kuba yoba yarugaye urubibe hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Mbaye kaze rero turibuze gusubira muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Nous assistons à un véritable ballet diplomatique, et très chers téléspectateurs. C'est des moments rarissimes au niveau de notre pays. Depuis un certain temps, on n'a jamais connu, on n'avait plus connu ce genre de ballet diplomatique. Aujourd'hui, ces chefs d'État ont effectué le déplacement de Kinshasa pour participer à l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un bon signe, ce qui prouve à suffisance que la RDC Son Excellence, Monsieur Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. À gauche, présentez les Burundis qui venaient de signer des accords militaires avec la RDC. Les Burundis qui ont toujours soutenu la RDC pendant cette période difficile et qu'elle traverse avec cette agression dont elle est victime de la part du Rwanda. Les Burundis ne partagent pas du tout le point de vue ou la vision du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Regardez comment le président burundais est ovationné ici au niveau du stade de Martyrs. Le président Evariste Ndayishimiye qui vient d'arriver. Evariste Ndayishimiye qui dirige le Burundi, qui est un pays voisin de la République démocratique du Congo. Ndayishimiye, nous l'avions dit, a toujours apporté un appui considérable à la République démocratique du Congo. Alors, ovationné par le public, comme il le démontre, il est vraiment aux aguets. Hein. Il est très content, Evariste Ndayishimiye, qui dirige le Burundi, un pays qui a accédé à l'indépendance depuis le 1er juillet 1962, 2 ans après la République démocratique du Congo. Les Kirundi et les Français sont les langues parlées au Burundi. Kitega, Bururi, Rumunge, et sont les grandes villes de Burundi qui a comme capitale Bujumbura, un pays qui a une superficie de 27 000 km² avec une population estimée à plus de 10 millions d'habitants. Très chers téléspectateurs, c'est très beau ce que nous vivons ici en République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure à Giscard Koussema que c'est la résultante de la diplomatie agissante initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussitôt arrivé au pouvoir, il a effectué plusieurs voyages, tant au niveau de l'Afrique qu'au niveau international. C'est tout à fait normal que nous puissions vivre cette ambiance que nous vivons ici. Sur le plan sécuritaire, nous assistons à un ballet, à un meeting aérien. Il y a des hélicoptères qui passent au-dessus du stade des Martyrs, aux alentours du stade des Martyrs. Il ne faut même pas mettre le pied parce que les dispositifs sécuritaires on ne peut plus flagrant. Alors, c'est normal. C'est à la taille de l'événement, la prestation des serments du président de la République bientôt ici au stade des Martyrs. On annonce l'arrivée bientôt également de la distinguée première dame, Denise Nyakero, qui va arriver d'un moment à l'autre, mais bien avant, c'est toujours le ballet diplomatique avec l'arrivée de plusieurs chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa jusqu'à Koussema. Ils sont en train de faire leur entrée à tour de rôle ici au stade de Martyrs. C'était le tour d'Evariste Ndayishimiye, nous l'avons vu. Et là, c'est un autre chef d'État qui vient d'arriver. Nous donnons le soin au protocole d'État d'annoncer, même si nous le savons déjà. Et puis, nous vous dirons tout ce qui concerne ces chefs d'État. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir notre prochain président de la République. Gauche, nous fait l'honneur d'être présent. Il s'agit bel et bien de Dr
Lazarus Chakwera, il est le président de la République de Malawi. Vous le voyez, il est encadré par le ministre d'État, ministre du budget Aimé Boji Sangara. C'est lui qui avait fait le déplacement de l'aéroport international d'Ndjili pour l'accueillir. Docteur Lazarus Chakwera, président du Malawi, a fait le déplacement de Kinshasa. Il est arrivé ici depuis hier en début de soirée et il a tenu à venir féliciter de vive voix le président de la République démocratique du Congo. Alors nous, lorsqu'on fait un aperçu général sur toutes ces arrivées, on constate que tous les blocs sous-régionaux sont représentés, de la CEDEAO jusqu'à la SADC. La CEDEAO, on a vu tout à l'heure le président Macky Sall. On peut également penser aussi à la solidarité francophone parce qu'il est à la tête d'un pays francophone, le président Macky Sall. Il y a le bloc SADC, dont on a vu ici le président du Malawi, Lazarus Chakwera, qui est aussi un allié militaire de la République démocratique du Congo par le fait que les troupes du Malawi devraient participer au niveau de la force de la SADC. Donc nous allons voir tous ces chefs d'État dont nous avons parlé depuis le début de ce reportage. Ils sont 18 au total et des chefs d'État en fonction qui sont en train de faire leur entrée à tour de rôle. Ici, ils reçoivent les ovations du public et jusqu'ici, c'est lui qui bat les records des ovations. C'est bel et bien Évariste Ndayishimiye, allié militaire de la République démocratique du Congo, un véritable frère, comme l'a dit le président de la République. En tout cas, aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les deux sont en train de combattre les forces négatives, toutes les forces étrangères qui s'attaquent au territoire de deux pays. Et il n'y a pas longtemps, le président Ndayishimiye a pris la courageuse décision de fermer la frontière avec le Rwanda tout en désignant son chef de l'État comme étant le principal instigateur de l'insécurité dans la sous-région. Dans tous les cas, ce n'est un secret de polichinelle. Les Nations Unies, preuve à l'appui, l'ont toujours démontré. Et donc, c'est un État voyou qui s'attaque aux autres. Et le président Tshisekedi, comme le président Ndayishimiye, eux, disent clairement, dénoncent clairement, preuve à l'appui. Et les deux s'organisent en tout cas pour... Reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane inshuti munywanyi kuri wewe wabandanije ukurikirana n'amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ego kumbure bica vyumvikana yuko rero mudukurikirana gatanu kuri gatanu huko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Mugabo ndakubwire ibiriko biraba nakamaramaza. Evariste Ndayishimiye ubwo ari muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ajeje gutungura isi nzima mu nyuma z'uko rero umutekano wiwe nawe nyene wongerejwe bivanye nuko rero hari abishinze gutembagaza ubutegetsi. Evariste Ndayishimiye mbibutse yuko rero bibaye mu nyuma z'uko yashira umukono ukomeye cyane ku masezerano na cyane nanone abandanya kubufashanya na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo mu bikorwa vyo gutabarana kubw'ivy'isirikare, ariko nanone hakaba hategekanywa kurungikwa imbonera kure. Ayo masezerano rero akaba ari amasezerano akomeye cyane aho buri musirikare w'igihugu cacu Burundi arungikwa muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ategerezwa guhabwa amadolari atari makeyi, ariko nanone abasirikare bacu bakaba bafise ibibazo bitandukanye ku kungene nanone ivyo bibandanya vyiyongerekanya dufatiye ku makuru atangwa na cyane na bamwe mu barongoye igisirikare, aho menyesha yuko rero abasirikare barungikwa muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo badahabwa amahera uko rero baba bayishuwe na Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mbibutse yuko rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ibibaye mu nyuma z'uko umubano hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu c'u Rwanda biyejeje gutosekara. Abanyagihugu rero bagaragaza umubabaro hafi y'urubibe rw'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Biboneka yuko rero bamwe mu barwizatunga baciye barahura n'ibihombo bitandukanye bagereza Perezida Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje w'intwari yo hagati Martin Niteretse kuba rero bo bafise uruhara rukomeye cyane mu gutera ibihombo abanyagihugu bitandukanye rero n'ibikorwa bitandukanye. Abategetsi batari bake rero bagirije Perezida Evariste Ndayishimiye gufata ingingo ikomeye cyane vyihuse atabanje guteguza nanone abanyagihugu kugira ngo rero bagabe kandi bategure integuro ikomeye cyane nk'uko vyama vyibonekeza mu bindi bihugu bitandukanye. Ubwo nyine hoba hari imigambi ikomeye cyane yo kugarura imbibe. Ibindi rero vyabonetsemo utunenge duteye ubwoba nuko ngere Perezida Evariste Ndayishimiye atigera ashigikira ingingo ikomeye cyane yo gutahukana abanyagihugu bari mu gihugu c'u Rwanda mu nyuma z'uko abari bashatse babandanije bashaka gutahuka baciye bankigwa kwinjira mu gihugu cabo c'u Burundi mu nyuma z'uko rero mugabo ibi vyose vyaciye
rero biboneka yuko Evariste Ndayishimiye abanyagihugu bari ko baragenda baratakaza mu nyuma z'uko rero mugabo nga mu gihugu cacu Burundi amatora yegereje ndakubwire ibigiye kuba nakamaramaza muze kunyemera tuze kubigira ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira aho gushika rero hagati nanone aho ngaho abategetsi batari bakeyi harimo abatari ko baravuga rumwe bivanye n'amajambo akomeye cyane nanone no kudashira ahagaragara bimwe mu bikorwa bitandukanye by'ubutegetsi bwa Gitega aba abanyepolitiki barahiriye na cyane gutangaza ivyerekeranye n'amabanga y'umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'abanyagihugu rero bakaba bahamagarirwa na cyane kwibonekeza mu kugira urara rukomeye cyane mu kumviriza ibiriko birakogwa na leta ya Gitega. Amakuru rero ni mu buryo bw'idonido tuze kwigaruka ko abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko baratugira amatoza tuze kugaruka dutanga umuco gusa nanone mbibutse yuko abatari bakeyi nga mu gihugu cacu Burundi bamenyesha yuko ingendo iriko irategurwa na cyane ibikorwa biriko birategurwa mu mwaka wa 2024 ari ibikorwa bitari vyiza na cyane ko biboneka yuko rero vyoca bikwegera abarundi n'umubano hagati y'igihugu c'u Rwanda habandanya hibonekezamwo urwanko hagati y'abanyagihugu. Mbibutse yuko rero abanyagihugu bobo turafise rero na cyane uburenganzira bwo kuyaga n'ababanyi bacu mu nyuma z'uko rero abategetsi bobo bariko bandanye bashamirana mu nyemere rero tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira aho nanone ubusotoranyi bandanya bwibonekeza mugabo rero ibintu biraje gukomera cyane ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka nizere ko umerewe neza aho herereye hose iyi